Dikaios, ubundi degenza. Dikaios, mbayeho nizera. Dikaios mwamaze kubumva ni gospel team. Oh yeah, all in Black FM the sound system. Mere kwakira mugenzi wanje ngamu sister. Imbego tuza ku ndirimbo bwayo. Azige twakira umuririmbyi. Nitwakiriye inka, twakiriye impene, twagiriye intama muri ivyo sikuru yakigo twagiye. Dikaios, ubundi degenza. Dikaios, mbayeho nizera. Wahejeje? Uko nyene? Uyundi nawe twagiye kuri side hariya na yindi. Ntawe mwakiriya zo kugera parubi. Nta kibitwa abansi wabitwa abakunzi. Nta kibi kizogira ico kimara he. Nta n'icagihema ryawe kizegera. No mu busaza ntuzoreka kwama. Aba aguhaze kuramba. Avuga bikaba muriwe niho tuba. Ego. Uyundi? Twende. Turabandanya. Ikigambo kiyasoka okuvila dala kula na kurasoka uyo yarambwiye ko kunta bidashoboka ariko zondagiza biwe bamalayika sela ibazingene bikora kwizera ijambo ry'Imana hamariga kora oya niyo Imana ibikira irongeka ijambo ryayo ibintu bikaremwa. Très bien. Amurahejeje ngaho. Uko nyene. Oh yeah, so twavyumva mwumvise ni team y'abaririmbyi ba gospel twakimukana ukanya ariko ni gigabit ko zino ndirimbo eka tubizo ndisho tugaruka gatoya ariko ndimi maze igihe maze umwaka already ni mwana ndishasha ni nyene bavuga ati ladies first wamaze kwishura uyumva ko twashye muri Black FM for the first time. Ndaryohewe cyane no kuba muri kino kibanza. Ugiye kunivuga n'izina ryawe ati ni gute witwa gute? Nitwa Iteriteka Enenoria abandi umwe mu bari mu mugwi AS team. Kuko iryo zina kumwe ngo riragoye ukuntu. Oya nirigoye AS team bisigura abaraganwa. Abaragwa na Kristo. Abaraganwa. Ni giterme kirimi cyahe? Cyongereza. Okay. Gabo nize make basha. Nize make kabisa byaranjanze. Mwahuye gute nka tsimbwa mutagukorana? Byahereye ku murongozi wacu. Amsa muri eglise imwe mwese. Turi muri church imwe byahereye ku murongozi wacu. Ubwo siza church akubwira ngo ko uririmba neza karibu iwacu uririmba. Oya suko donc twaje gutandukanye mugabo vision yahawe umurongozi wacu hama arabisengera mu nyuma tuza kwisanga turi umukwi. Okay. Arabisengera. Church itwa gute? Truth Revealed Ministries. Naga ministries aganira ni bavuga gute? Abantu basengera ahantu hatanduka bahurira hamwe. Truth Revealed Church Ministries. Okay. Nyakuba hariya ngo witwa gute? Jewe akazina kanje ni Urbain Birori. Iyo church nawe yitwa gute? Bo yavuze izina isazwe ikorera he mukorera he? Ikorera mu Kinindo. Egera microphone. Ikorera mu Kinindo abantu benshi bazi kwa Prophet Evrar. Evrar umwe w'imishatso kundi. Benshi niho bahazi. Kwa mujeni. Yaje nyene kabisa niho dusengera mu. Ujya niganda. Ujya mu bire wacu. Ndamwereka tugiye gutega umuntu kugira cidega cya Bujumbura mu pastor yaravuye muri America think yamagaba amesha makuru nari ndico gihe bavuga ati bagusengeye gwavye nakubwira kayabye birya nivyo birabaho si blague babivuze sinzi ivyo ndabona ntabwo musore muri ngaha birabaho canke ntibibaho kubasha kugira kayabo goya Jesse nibaza ko ushaka kugira umuntu akayabo basi ya system guhuma kaca guhari ya system urayemera yo ya system no bushobozi aba nanje ngawo umuntu cyangwa hariya gospel yemeko nanye abikora Evrar nawe nyene abikora nawe iyo mwe Imana murongo yarabikora kuko n'ubushobozi bw'Imana baba buriko buramukoresha ego okay so good Jay tishiyo Joshua by the way ukwema kwatandukanya ariko tugarutse ku ndirimbo zanyu mushinga ntambo rumwe ari nyekeje kuko namubona okay. Indirimbo yitwa Dikaios. Why Dikaios? Bon, Dikaios ni message kwanza indirimbo itekeye ni jambo riri mu Kigiriki isigura ngo ugutsindanishirizwa
ego ino video ndayikoze ila ya enzi niruze director Peti yangu kumba chakufa video kwa Peti ko fresh ni bamumenyereye cyane ariko arabishoboye cyane tumuze mu mafoto cyane ego basanzwe dukorera arasubira gukora ama video asa nasengaje nyiwo canke ni mwamuriha turamurondera nyine tukamuriha nk'umu director nk'uwundi bana mumubwira ati shout out to you bro arabishoboye so indirimbo mwayikoze target yanyu ni yayi yo kudandaza canke ni target ugira mushikara ubutumwa kure so oya target yacu ya mbere nibaza ko atari kudandaza ariko no kuvuga ubutumwa bwiza mama urambabaje oya tuvuze ngo kudandaza urambabaje enda gusigurire mu bintu ko yatuma gospel yasubiye inyuma cyo kintu kirimo ndaza kugira ko nacu baza kukinyishura gospel avant 2015 gospel après 2015 hari shit nini cyane komeye ba Polinaire ba Dudu banda ya 2010 2011 bakora gospel yo gutanga ubutumwa amemta kudandaza none mfise ikibazo mwamurishe nuruza gigabit mwamurishe ntimushaka buryo mwakoresha ko bugaruka bya mushaka ko indi business cyangwa mushaka ko izindi ndimo ziza gusumba ngaho en fait aragashikako mu bisanzwe ya kudaza icyo kintu cyambere man bagwiza atunga abantu barimba gospel bagwiza atunga cyambere mu bindi bihugu muri Amerika bafite amaya menshi gusumba n'abantu barimba gospel mu Rwanda ryo batipe ba Israel mbona bagwiza atunga it's okay ugutanga ubutumwa mugabo shiramwe na business iki kintu ndakivuga muri rusange abari bya gospel ndabavuge bose muri rusange navuze kenshi mwe muri inyuma cyane mukeke muziki niwe mukora neza muziki usumba n'abandi banashaka ariko muri business umuziki muri inyuma ku mpamvu zuko muvuga mushaka gushikana ubutumwa kure mukiyagiye ko bya butumwa mushikana murakene na mukora ikintu kushika ngaho nyakuza nga ku radio wakoreshe déplacement urakene ko amagaruka urakenera ko unwa gafana si business ko bandi bavyita ahubwo ni juste akanka gufasha kugira ngo ushobore ingufu zo kwandanya ukora cyo kizo zose ukivuga ifuko mukora ingufu nki kubikora neza bede kandi murimbana neza hamuvuga ngo ushaka mushika ngo mu gutanga ubutumwa gusa sivyo byoherera okay indirimbo irakozwe challenge mwawe nazo nizahe nk'abaririmbyi ba gospel mukunda guhura nazo sister bon twebwe nta myaka myinshi tumaze turiko turakora nta challenge nyinshi duhura nazo mugabo nyene nivyo nyene wari kuravuga cyane kubura uburyo bwo gukora nka video canke iki ivyo nivyo novuga pastor afisa kanote afisa kanote kandi ufise studio nga anya mushaka mje mukore studio ai cyamuza muri Black Records mukore studio ndaza kubeka mwabonye studio ari inyuma ntibaberetse ari studio ari inyuma Black Records karibu cyakora indirimbo video turazikora audio turazikora byose tubikora ngaho so rero umva ati rero buryo pastor nabutonda ndamubwire cyamubwire jeko tuzinanye ndamubwira ati nshaka gutanga amahera kugira ngo akore indirimbo kuko nkamwe mwamukoze mwe ngahamwe kumbura muririmba mwo siganto benshi cyane muri gospel ndabibona uko rwagaje kwa ino ndirimbo vibe nyine mu vibinga nyine muririmba it's awesome man oya nitwavuze umuvyeyi wacu aradufasha kandi ndakora kumuvuga sha muri ndirimbo yafise impact nini mugabo ibyo bintu birakunda kudushikira challenge dukunda gura nayo ico kirimo umuvyeyi nawe papa gufasha iki hano amfasha byinshi cyane aramfasha mu buryo bw'ijambo ry'Imana aramfasha mu buryo bwo kuduhanura atuba hafi muri byose rero nyene sinovuga ngo ibiki n'ibiki byose ni wabidufasha kabisa yego burya rap muri gospel remewe ijambo ry'Imana rireme kuko icambere cyo ni ijambo ry'Imana tuva turiko turavuga rero ari rap ari iki gikuru nuko uri kuravuga ijambo ry'Imana okay twagiye fata nk'ukuri imbere y'abantu hagaze uvuga ijambo ry'Imana rapura ndapura ibyo nsanzwe nzi yego mugabo uvuga ijambo ry'Imana rapura mu ijambo ry'Imana fata bibiri usoma fata nk'umure bibiri this is a Bible right ini Bible hamucu jako tugenda kiginga fise okay anamakore nateguye kare navuze kare kiginga fise show muri Sweden Mr Champion na fise show wapi okay twagere ari kuvuga ijambo ry'Imana reka mvuge ufise umwana wese afise ubwo bugingo niwe mucyo niwe bugingo budashira umucyo urasira Pawulo agiye guhama yuko bancanga ngaho shaka ufise tufate okay nta bibiri ufise baje mu telefone hani ufise nsome uvuga ijambo ry'Imana nasigure reka gusambana we wa mugabo we on fait message tuba turiko turavuga why rap muri business yayo muri gospel
why muyikoresha mu gihe tuzi yuko uri imbere udashaka gusigwa muri hip hop icambere coco ibi bintu tuba turiko turavuga nimba muzi ati ufise umwana wese afise ubwo bugingo bandiko ndavuga ati ufise Kristo afise ubugingo nico gituma nimba ari rap umuntu aba ariko aravuga ni ibintu vyisobanuye niryo jambo ry'Imana umuntu aba ariko aravuga kuko uvuze ati ufise umwana wese afise ubwo bugingo tuba tuvuze Kristo Yesu hama turiko turavuga ivya Paulo aho nayiko ndavuga ko Paulo agiye guhama ibyo byose birimo muri Bibiliya ukuntu umuco wamurasiye rero ni message nta kindi kintu kiba kiri muri iryo jambo ry'Imana mba ndiko ndavuga okay navyemere ntazo ariko kwambara ibutura navyo biremewe uja gusenga wambaye ibutura n'ishapo mugabo obudo twarani bon sinzi tiko turaza ko ndiko ndaza ko ofet ndiko ndaberekana style muririmbamwo ni style ya gospel mugiri un peu profane sawa mu bisanzwe iyo umaze gukizwa hari umwidegemvye w'umuntu kanaka utawusa n'uwundi sivyo bivanye n'ingene umuntu akuze mu gakiza kiwe urashobora gusanga umwidegemvye wawe utitaje wewe kandi ari umwidegemvye je mfise mu gukura kwiwanje rero buze ngo biremewe cyane ntibyemewe mvume ngo hariho bamwe no mpohohoteye abandi ndabashigikiye ariko umuntu wese ararongorwa namwe mu Imana aba muri we okay ego inspiration ndimbe yavuye sister Dikayos okay donc twagiye hamwe nk'umugwi hama baraza tem nyene y'indirimbo ko ari gutsindanishirizwa justification hama umuntu wese aragenda arandika hama turazana hamwe okay ego hama turayisengera twumva yene twosohora murayisengera amen icyo rero cyo gikomeye haleluya hajya muri yandikira mwese canke hari uzavuga ati genda afise indirimbo ngiye muja kuririmba kwe kenshi turiyandikira ahubwo gusa bose bariyandikira bose bari ngako mwe na benshi mwese ariyandikira ahubwo icyo dukora tuza dushira hamwe kugira dushobore guhuza ivyo umwe wese yagize muhana amateme dutanga teme mukaca mutorera hamwe melody mukatorera hamwe na ntuze na lyrics okay wow that's nice man by the way cyane ndi mu mazeta naryoshe na video mumenga itesa ni ruza sense ko gino nkibi tumenye mu mafoto ariko all in all bro bana courage sana ikintu ushaka kumenya hanini abarinivyi biko barakora gospel ntibako baraboneka cyane mwe bazikora impamvu yatuma mutaboneka cyane gusumba abandi nakivuze kare ko ari gutameze ko murakora ariko cyakumenya namwe ivyo murimo like pana mwebwe nkamwe kwa barinzi mu birimo niki kibazo cyagituma nama media nama promoting bimeze gute je ku ruhande rwanje kuko urumva ibintu ni byinshi byo bintambana cyambere ho rimwe na rimwe twe turabona apana uburyo mugabo ko mwiba nimbaro mabya supportingwa ni mwebwe ana baba gospel ba supportingwa sito na pastor babo je nivyo bara supporting ariko ikintu kimwe twe ama evenement turayakora kuko ama evenement yacu ari mu ishengero kenshi mu mashengero ama vuze kuboneka savye evenement navuze kuboneka like abantu bamenye wahino ndi mwe nimeze no mari nyo ndimbirimba nk'abanyarwanda ndi bigeze mbari umvuze ni ryoshesha ariko cumbwira impamvu itari kaja mu banje je sanda yizi simbeshe nje ngahombeshe no fait kwa ntayizi n'imyaka maze muri no mwuga wa journalism imyaka myinshi nace umuntu atatandukana akoze igihe kirekire nuvuga ko je no mama distance kwanza ibintu byose muge ntayizi ivuga yuko ata promotion y'umuziki wanyu uri kuraboneka ni intambamye yahituma mutaboneka cyane je nibaza ko urumva twe turagira uko dushoboye indirimbo zacu tukazitanga hano hose ubwo muri promoting abikwiye cyangwa murasokosha kuri YouTube gacohora on fait ngira hari hano tutaba turageze uko turarondera hari yaburondera ntibemere ntibakuvugiriza izo ndirimbo cyangwa ukazibaha kuko nturi bumwobrige ngo mubwira ati vuza indirimbo yanje rero ahubwo twe ubwacu turazitanga harimo abazivuza benshi kuyivuza iminsi ibiri nk'uyu munsi urabona ko ikiri nshasha gacu usanga arayihevye kayo usanga nizigumye zivuzwa yego nico kintu kikunda muri rusange n'aba ba gospel mutwa simwe mwenyere gusa muri rusange n'aba gospel meze gutabandi kuko n'abandi ntibaboneka burya muri gospel sinzi kibazo cengira ikibazo kiri antuka mu gimiziki barayitanga barakora ibikorwa je nibaza ko ikibazo kiri ahanini kuba bashigikira kubotuma ivyo bikorwa byabo bigaragara yego
Alright, so mko bavyumva tushaka kubona batumire bacu kuva muri Dikayi. Dikayi sinitirimba. Aya timu nyibutse timu kana navyo bagiye. Hairs team. Boss navyo bagiye gusoma yicana ni Hairs. Ariko none yakumenga ni mishatsi ariko gahanze ko kamani ku mishatsi hajya ko irizi ari migeze mugira ubwo akoresha kunana abantu kurifata ku mutwe bivaye ingene rivugwa cyangwa ingene risomwa cyangwa ryandikwa. Oya. Uri siri kwere murata bo tutabeshanye. Wage ryanditswe urivuze gusa no kuvuza icongezo tutabeshanye gahanye kujyande kuri twije ivyo kugora. Kukimutse ibindi zina like gyoroshe cyane ku buryo gyoborohera abantu bose kuritahura. Oya ntitwa mu kuvuga kuritora izina mu bisanzwe izina si kibazo c'izina wiyise ahubwo ni ikibazo c'icuri iyo uriko uratora izina kuko izina ni character. Hallelujah. Si ryari yo ryose vango ngwirira izokorohera abantu oya ahubwo ico wumva muri we ni giki abantu bazokurukira we ico uri kurumva. Ego. Okay, mu gutata turangiza dusoza dusigaje 4 minutes ndashika mu nkuru akaramutari bwakore no munsi ntombe. Idi mu budafisa para muri ze mufisa itarasohoka aho numva kugira utani bya kero ibya oya dushaka turayo yuko akayema ubushobozi mu bufise bya pani bituko turabona ngaye mama biteguye mama bibishiza ahantu hatandukanye mukica ubicanga canga dushaka tumiyati bimeze gute ivyo mushobo twagereye hazo mufise ko bari yumvira sinshobora ariko jewe ndashobozwa n'ubuntu ubuntu ngigikogo yatanguje izogisoza c'ubuntu mu muntu je sinshobora ariko jewe ndashobozwa n'ubuntu ubuntu ngigikogo yatanguje izogisoza c'ubuntu mu muntu say ubuntu gamaye iby'ubugingo ubuntu gamaye umunezero ubuntu ganyinjije mu bana rugira je niwe mpungira ko Adamu wa kabiri ni nawe nkomoka ko niwe gitandara canje je nubatse ko ivyitwa vyiza byose nivya nyiyumvira ko no munyarukundo anyitwa umukunzi kanatsinda je yankunze ntanamuzi no munyarukundo anyitwa umukunzi kanatsinda je yankunze ntanamuzi. Oh yeah. Indirimbo go gusa nimwe ya Victoria's team. Iyo. Oh yari ndakwereke tugenda bukebuke yaririmba na Arsiniyo ni Arsiniyo what Palambore umukobwa yaririmbye ngani kwera mu producer ari umwe maybe ara sample ndimo zane kashatsi bayiza muca muvyemera kandi niyo twatangiye gukora iyi niyo yatanguye avanya Palambore si ego bivuga yuko rabwo niwe yakubise ntuzerere kibazo oli no so guys kandi bashimiye cyane nibaze ko twakoye neza ikiganiro neza twagiye twese hamukagene ubufasha mu turonde tufashanyane ko ndako mufise impano ntimuze murica ko abantu ba gospel muricaye cyane ntitubeshanye ntiboneka cyane mbeko kimutagiye muri pamoja pamoja urumva uwabyorganiza afise ibyaraba nagira ngo ijya never mifasha abantu bari bose muri rusange mwese ba gospel mwese muyijamo ni bose mugani bohereramo okay kiretse ngira babigize umunsi wose tangira ngo ama eglise ntiyinjira ngo mwe hari ukunye mwamba system turimbara no rimbara ntunyege ijambo bose ijambo bose amasenge abantu bose bakijijwe so kampere kwa musaza wacu hari ya merci beaucoup boss natwe turabashimiye gose kubona mwatwakiriye niteka kuri twebwe niteka ku mugwi wacu imana ibahizagire gose baje fana niruze we ko musa niruze turapana akazi dukuriramwo ego okay nakindi merci beaucoup ego ego nanjye ndabashimira cyane ko uyu mwanya mwaduhaye abantu turafise ama page yacu ya Facebook YouTube bandanye badukurikira ni Hairs team ego turabashimira cyane imana bahezagire okay asante sana nanjye ni kubashimira mwakoze kutwakira twakoranye neza twaryohewe cyane tugasaba n'abantu babandanye baraba indirimbo yacu kuri YouTube iyo Hairs team kivuge uca ukivuge amajambo yose ni HAIRS ama team
Okay. So reka ndashimanje bakuza Black Favor na mutumbere hose kuva musi wa gatanu ku musi wa kuva ku musi wa gatanu igihe cy'isaha 7 gushika igihe cy'isaha 9 tubaragivyeke umuziki w'Uburundi twageje ku mwanya gato bivanye n'uburyo bw'ikiganiro bavyumva nawe ni cyumu mvugyumva ni rya Biggie dukurikira uciye kuri application yacu wandike Radio Box wandike Black FM aho uri hose isi yose dukurikirane social media wandike Black Media www.blackmedia.com. Thank you so much.